no gukora nk'abanyeshuri ba Bibiliya. Minota iragiye, turashimiye Imana n'ubu turacashima, ngene mwaduhaye ikaze. None rero dusome ijambo ry'Imana ridukoranije hano. Hano ibyakozwe n'intumwa igice cya kabiri, ku kigabure cya mbere hariya niho dusoma. Dusome mu izina rya Yesu. Umunsi wa Pentekote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uguhuhuta k'umuyaga w'inkomezi, gikwira hose mu nzu bicayemwo. Habonekera imbeya zigabanije nk'ibirimi vy'umuriro, zibaja ku mumwe. Bose buzuzwa mpwemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu yera bahaye kuzivuga. Imana ihabwe icubahiro. Twavuganye ibibazo bishika ku 9 umupantekote wese ategereza kwishura. Turashishikara rero uyu munsi kandi duhanura abantu bo mu gisagara. Uri umukozi wa leta udafise ikarine, genda wihane ugura ikarine y'inyigisho z'Imana. Uri umuntu yize vraiment udafise ikarine aho wandika, bigutera isoni uyu munsi wihane. Nta muntu yize aja gusenga afise Bibiliya gusa atagira ikarine, kuko umuntu yize afise ikibazo c'amashuri yize. Kuko amashuri, ibyo wize mu ishure birwanya ijambo ry'Imana. Bisaba rero kwiga iby'Imana cyane kugira ngo ushobore guhamvya agakiza. Niba utabyumva uzombarira, inzambi zovuga. Kandi Bibiliya iravuga igihe Paulo yarashitse muri Korinto, icyete cya mbere cy'Abikorinto igice cya mbere umurongo wa 26 yavuze ngo muzirikane ihamagaga ryanyu bene data, yuko ab'ubwenge bahamagawe atari benshi, n'abapfasoni bahamagawe atari benshi, ngo ariko Imana yatoranije ibipfu byo mu isi ngo imara amazi abahambaye, ngo n'ibinyantege nke mbere n'ibitabaho, kugira Imana yiheshe icubahiro. Ngo nta Imana yigeze yemera ko umuntu amenya iby'Imana abikoresheje ubumenyi bw'isi. Ngo kuko abagira iki barondera ubwenge, ngo abayuda nabo barondera ibimenyetso. Ni ukuvuga umuntu iyo abaye umunyedini cyane ntamenye iby'Imana, akigira umuntu w'idini gusa, iby'imwe mu ntabihambye. Kandi iyo wigize umuntu w'umuyuwayi, umukoneseri, ngo je narize mfise doctora, iby'Imana ntuzobihambye. Iby'Imana bisaba guca bugufi ukigira nk'ikijuju. Nturi ikijuju muga wigira ugaca bugufi kugira Imana igukoresha. Nico gituma rero mukwiye gukerebuka mukiga. Twabonye mu mashengero kenshi abantu batagomba kwiga. Usoma igitabo cy'imigani rimwe umurongo w'indwi havuga ngo ibipfu bikengera inyigisho. Ngo narakijijwe, ngo mbega wowe unyigisha iki? Mugabo umuntu agenda aca ubwenge ko iminsi igenda irengana, ibintu bigenda bihinduka. Uri umusore hari inyigisho zo mu busore ukeneye, uzanye umupfasoni hari inyigisho z'abubatsi ukeneye, uronsa abana 5 6 hari inyigisho z'urwaruka ukeneye wa muvyeyi kugira urera abo bana. Umaze kuba seba kazana hari inyigisho zijanye n'iby'abakazana. Umaze kugira imyaka 70 hari inyigisho zijanye no kwitegurira gupfa no kuraga. Iyo umuntu agomba apfe hari ukuntu Bibiliya ivuga ingene abyitwaramo. Iyo ugiriye ubuntu Imana ikaguteguza urupfu, hari ingene umuntu ategura gupfa kwiwe washaje.
ugasaza neza. Umuntu asaza yiga rero. Ni wandike ni wige. Ibibazo ni ikintu cyamba kivuga ngo ibibazo umupanegote wese ategeza kwishura. Niba utabizi genda uvyige ubirondere. Pentekote bisigura iki? Cyo ni kibazo ca mbere. Kigira kabiri. Kuki iri shengero ryitwa Penegoti? Icyo byukwara byishuye. Gatatu, nkemu yera ninde? Kane, umubatizo wa nkemu yera ni iki? Gatanu, umuntu yomenya gute ko yabatirijwe muri nkemu yera? Gatandatu, umuntu arondera umubatizo wa nkemu yera gute? Indwi, vuga ahantu umuntu yokwitega ko yobatirizwa muri nkemu yera. Umunani, nkemu yera arongora umuntu gute? Icyenda, vuga ibintu bibabaza nkemu yera bikamutuntuza. Ibyo ubimenyera umupanegote bizogufasha kubaho mu rugo rwawe, ku kazi, ukazogira umugisha amaja n'amazi. Kuko mwemu yera niwe aturongora. Aha dusomye ijambo ry'Imana ku munsi mukuru wa Pentekote ingene vyagenze. Duce twishura iki kibazo cyo kubatirizwa muri mwemu yera. Twabonye ko mwemu yera ari Imana mu butatu. Imana mu butatu bisigurwa ngo Imana mu kameremere kayo igizwe n'ibice bitatu. Ni mwemu zitatu zigize Imana. Imwemu ya Data wa twese, imwemu ya Yesu Kristo, imwemu ya Kristo, na mwemu yera ubushobozi bw'Imana. Kuko Imana ni mwemu bayisenga mu buryo mw'imwemu no mu kuri. Kuko Yesu ataraja mu mubiri yari mwemu, yari mu mwemu nawe. Ariko mu kameremere k'Imana, Imana Data siwe Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo siwe mwemu yera. Ikibazo rero kigora abantu n'amadini menshi, umuntu agomba kwiga Imana mu mubiri. Imana niyo yiga mu mubiri ngo bishoboke, kuko icyabumbwe nticyo kwiga icyakibumbye ngo gishoboke. Yesaya 45 haratubuza ngo nta bumba ryobaza uwaribumbye. Kubera iki? Nibisangiye kameremere. Kuko mu buryo bw'ibintu byaremwe tudasangiye kameremere. Twabonye ko muri filosofi babyita ngo relation de contingence. Ni mikrofone ntiyombaza kuko tudasangiye kameremere. Imana rero nayo ni Imana nyene. Imana Data yovugana na Yesu namwe mugabo ntiyovugana na jewe. Mugabo agace gati Imana yampaye ku bwenge yansiguriye ko ari ukwibayeho. Imana ibayeho mu butatu. Kuko Yesu yavuze ngo ko mbabwira iby'isi nimubyumve, hazocura iki nimbabwira iby'ijuru? Ngaho muzobonera umwana w'umuntu aduga amanuka abamarayika bamuzako. Icyo gihe Natanayeli yaravuze ivyiyo, aravuga ati utangajwe Natanayeli ko mvuze ko nakubonye uri munsi y'igiti? Ati rindira uzobona ibindi bitangaza. Turiko turaraba rero ubu bumana Imana yagomvye kuba mu muntu. Emmanuel, Imana iba mu muntu gute? Dawidi ariko arubakira ingoro Imana yagize imigabo. Imana yaramutumye ko Natani iramubabwira ati none Natani, wewe wonyubakira inzu imeze gute? Ijuru ni intebe yaje, isi ni indava y'ibirenge byanje, none uzonyubakira inzu imeze gute? No kwinjira mu nzu umutwe ukaja mu nzu amagaro kuja hasi. Ariko Imana yoyo imaze kundema nawe ikakurema. Bibiliya itubwira mu gitabo cy'Itanguriro 2:7 ngo yafashe ibumba iraribumba ikiziga irakiryamika hasi, ngo ifata umunwa wayo. Umunwa w'Imana, mwumve umunwa w'Imana ntimubushire mu mubiri, kuko Imana ntifise ibinwa n'ibitwi nk'ibi bya Rukundo. Oya, Imana ikoresha imvugo nk'iy'abantu,
anthropomorphism. Ni ukuvuga ngo Bibiliya ngo Imana ngijya ku muntu ku kiziga ngo ihemeramo impwemu yayo ngo umuntu acarabyuka aba umuzima. Uvyumva uko rero ngo Imana ifata umunwa wayo uko usa sindawubona nawe uzobona mu gihe Bibiliya avuga ngo uko Yesu azosa tuzosa nawe azoduhishura ingene Imana umunwa w'Imana ingene usa. Mugabo mu Itanguriro 2 ivuga ngo yashize umunwa wayo ku munwa w'umuntu ngo hama umuntu acicikucika ubugingo. Umuntu afise ubugingo ni jewe ubona, ngizwe n'imwemi n'indani muri jewe, nkagirwa n'uyinyamanyama mubona, iki gikarikase mubona, nkagirwa n'amaraso, kuko ubugingo bw'umuntu ni amaraso. Imana yaremye umuntu ku buryo amaraso afitanye isano n'isi. Ibijumbu, ibiharage ni amaraso, indagara ni amaraso, amavoka ni amaraso. Turabirya tubishize mu kanwa, Imana ikabihinduramo amaraso. Ya maraso agatembera muri ibi binyamanyama tukagira ubugingo. Nico gituma iyo umuntu ugomba kumwica umukuramo amaraso. N'iyi ndwara igomba yica umuntu itera amaraso. Amavirisi yataka amaraso. Amaraso ni yari mu bugingo rero. Abarewe 17 umurongo wa 10 aravuga ngo ubugingo bw'umuntu buri mu maraso. Ariko impwemu rero Imana yararemye mu gice cyo mu mutima ihashira icumba cyayo. Icareriza tugiye kuraba ingero umuntu uzura mpwemu rero. Iyo wumvise ijambo ry'Imana rigaca mu matwi yawe ukarishira ku mutima, ijambo rikagutsinda, mwemu yaracaza muri wewe akazana na data na Yesu bakabanza bakaja muri wewe. Yesu agategura ikibanza cya mwemu yero. Soma hajya kuri 37 2:37 tuhasome havuga ngo iki? Bumvise ivyo bibacumita mu mitima, babaza Petero n'izindi ntumwa, bagabo bene data, mbega tugire dute? Petero arabishura ati nimwihane, umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, mubone guhariga ibyaha byanyu, kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera. Gorora ibiganza babyumvise. Nukuvuga ijambo yari gucumise mu mutima, ijambo rikagutsinda, uca ugurura urugi. Ibyahishuro 3:2 avuga ngo mpagaze ku rugi ndadodora, ugurura ndinjira dusangire. Ijambo rikavuga ati wubaha ababyeyi bawe, ego ndavyemeye. Ntukibe, sinzosubira kwiba. Ntugasambane, sinzosubira. Ntukabeshe, sinzosubira. Ntukagirize mwene se ibinyoma, sinzosubira. Ti sawa, uba wuguriye umuryango. Yesu araza bikamera nk'umukobwa yarehejwe n'umuhungu. Kuko imibano yacu na mwemu yera ni imibano y'umugabo n'umugore. Kuko twebwe turi abageni, Yesu nawe akaba umukwe. Mariage rero mbere y'ukwiba hari igikorwa cya mbere, habaho kukuresha no kugukwa. Ha mu munsi wa mariage rero imiryango igakorana, tugomba tubirabe mu kanyingene babasezeranye. Babasezeranije muze kuraba uyu munsi barabambika impeta. Kwambara impeta rero niko kuronka mwemu yera. Umusore umwigeme baramuresha. Aho ijambo ry'Imana riko riraresha, ku maradiyo riraresha. Iyo rero wemereye Yesu kuba umugeni wiwe ugaca bugufi, akwambika impeta ku munsi wa mariage. Ku munsi wa mariage rero kwambara impeta ni ukubatizwa muri mwemu yera. Umuntu abatizwa muri mwemu yera yobimenya gute? Hari umuntu wabaza hano ngo wagize mariage ngo ntabyo wamenye. Oya, kuko wambara impeta ukamuyiraba. Kureshwa abantu ntibabazi ko bakureheje, kuko nta mpeta uba wambaye.
bose bashobora kukubona bakavuga turya mukobwa nuwahe, bose bakakuresha. Hari ibindi bihugu nko muri Afrika y'Epfo utambaye impeta abamaraya baragufata. Kugira ngo wirinde abantu bagufata muri bijya bihugu, wambara impeta barakubahiriza. Mugabo utayambaye maraya aho urenganye utuzanga hose maraya araguhagarika kuko utafise impeta. Nanje impeta irangora kuko ibitoki byanje biravyimba bikambabaza. Mugabo ngomba nzoyirondere basha. Impeta rero ni umunsi wa mariage. Bibiliya yatubwiye ngo bari ahantu hamwe, igihinda kiraza aho bari ngo haranyiganga, humva kunyiganga kwishi, ngo kandi ku mutwe w'umuntu haza urubeya rw'umuriro. Sagasesheshwa rumuri, umuntu yabatijwe muri mwemu yera urabimenya, urabirondera. Umunsi byaje rero, icyambere umubiri uranyiganga, uri kurasenga ubasaba kubatizwa muri mwemu yera. Iyaje icyambere umuriro uraka muri wewe, ukabura uko wifata, ugakoma induru. Hari abikubita hasi, hari abavuga mu rurimi, hari abarira, ukumva ariko aravuga amen amen amen, akarira haleluya haleluya, akarira kubera umuriro, umunezero. Nta muntu abatizwa muri mpemu yera ngo agende atarize. Urarira ukanyiganga, hari uvuga mu rurimi. Rero umuntu yabatizwa muri mpemu yera agira ikimenyetso cyo kunyiganga n'umunezero. Yesu abahezagire. Hari abavuga ururimi, ikindi acagira inyota y'ijambo ry'Imana, agakunda ijambo ry'Imana, agakunda Bibiliya, akumva yoshinga intahe. Hari ucaja mw'ibarabara akavuga ubutumwa, agatangura kugenda avuga ubutumwa abwira abantu abonye bose. Ikindi aca yumva atabwoba afise bwo gushinga intahe, naho bamwibarabara aravuga, naho baba ku kazi, naho yaba umushoferi, ahantu hose yumva yavugira Yesu, nta soni agira. Ikindi akunda abantu kandi akagira akagongo abanyabyaha. Abonye abantu b'abapagani ntabatuka, ahubwo yumva yobinginga akabakundisha Imana. Akunda Imana n'abantu, ibyiwe yobitanga kugira ngo ishengero rije imbere. Arakora uko ashoboye kugira ngo igikorwa cy'Imana kije imbere. Yesu abahezagire. Tugomba dusenga Imana. Wewe utarumva mwemu yera ko yagushitsemo, warihanye, mugabo ntarinjira muri wewe, ntarakunyiganza. Umva avuga ngo umubatizo wa mwemu yera ntuzi n'ingenusa, yarakureheje mugabo ntarakwambika. Hari igituma rero, hari ibintu utamwemereye, hari ibintu giharira nawe. Wewe hari ibintu giharira nawe. Wajya mu ishengero mugabo uraharira. Bavuze gutanga icya 10 ngo ni amahera birira. Hari ibintu giharira, hari ibintu gikora mu ibanga, hari ibintu gikora bituma mwemu yarababara. Nta kubatirize muri mwemu. Kaze mu izina rya Yesu tugusengere. Wowe utarabatirizwa kaze dusenge, dusabe. Turanyarutsa kuko dufise urundi rubanza. Dusabe Izake hari yashike hana senge. Dukora mu bangutse amasaha aragiye. Mana yacu uri mu ijuru, Mana ugororoka, sega b'amahanga yose, turagushimiye uyu mugoroba mwiza ko wongeye kugendera ishengero muri aya masaha ya nimugoroba. Wongeye kwiyerekana mu bundi buryo aha hantu muri kino kibanza. Wihishuye ukuri mu butatu, ibitoshobora kumenywa n'ubwenge bw'abantu, ariko bishobora kumenyekana amabanga yo muri mwemu. Ndagushimiye mukunzi wacu mwiza ko kuri uyu mugoroba ijwi rigobera kandi rihamagara, n'ubu rigihamagara ngo ugomba wese naze, ugomba kukubona no kukwakira naze, udafise ibyo asobanukirwa naze. Uyu mugoroba ijwi ryawe ryiza riracahamagara, riracinginga. None mukunzi wacu mwiza, turasenze Imana mu izina rya Yesu Kristo ngo umuntu wese yahagurutse agafukamisha amavi y'umutima n'ay'umubiri
agaca bugufi imbere y'iri shengero n'abakozi bamubona, umurabe kuri uyu mugoroba hagira icyo umukorera Mana. Turamusengeye, turabasengeye aba bagabo bahagurutse, turasengeye abakenyezi, turasengeye no gwaruka kugira ngo umuntu wese umukorere ibikwiye, ubuzuze ububasha, ubuzuze inkomezi, ubuzuze mpwemu yera mu izina rya Yesu Kristo, babona ihinduka rindirisha. Urakoze mukunzi wacu mwiza kandi urahari. Turumva neza yuko uremesha imitima, turumva neza yuko uhumuriza abababaye. Ngwino rero ushishikara ukore, umuntu wese akurondera kubone kuno mugoroba. Dusenze twizeye gutyo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Dusengera abagwaye, haguruka dusenge. Wowe ugwaye mpwemu yera ari hano, ingabire ziriko zirakora, haguruka dusenge. Mana turagushimiye ko twavuze ijambo ryawe, nawe igikorwa cyawe no gukiza abantu. Aha ni ku kidengeri bashungurukiyemo, ushungurukiyemo wese numugirire neza, urwaye indwara iyo yose akire. Turirukanye abadayimoni, turasambuye iminyororo, turasambuye impwemu mbi zari zarabosha aba bantu, turabohoje aba bantu, bongera bagira umugisha amajana amaza. Umuntu wese yarafise amageragezwa agihagarara, umubere inyishumana. Urakoze ku ruhuye abantu bawe, mu izina ryawe gera Yesu, amen.